Uramaraso igiciro wamaraso ayana ya Yesu we wizigira ko ari umunsi umwe wigeze kwitwa nayo ririmba ishimwe uramaraso igiciro uramaraso igiciro uramaraso igiciro uramaraso igiciro Agushima uramaraso igiciro Agushima uramaraso igiciro Hari canezereye Amena Ngwiyo upfukamye muri ukavuga ngo databuja ndi umunyabyaha Sekretera nyene ngo niwacashika n'iryo jambo ngo databuja ngirira imbabazi Imana igaca ituma umukozi wayo ngo mubwire ko ndamuhariye agaca arakubwira ngo urahari byaheze hari canezereye mu byaha byose wihanye nta na kimwe kicanditse imbere y'inyonga z'Imana nta na kimwe nta na trace yaco yo ayo maraso aruta yaberi ntawe yapfiriye aruta yabyabimazi kuko ngo iyo hejeje kwatura ngo caratwikirwa gusa bongeye gucumura ngo murasubiye kumwe mwangira ariko Imana ntizongera kukubwira ngo urasubiye nka hamwe ejo kuko wabyihanye byaraheze ayo mbonesha ishavu ry'Imana Imana ishavu rigahera wamuririmbye acaravuga ngo Imana yabanguye inkota igira ngo impane ariko ngo izisana hariko amaraso ya Yesu kirapfuha ko sekretere yanditse utashobora no kumubuza ntiwokwemera uno munsi akandika ko wihanye emera umubwire sekretere akuvugire reka impwemu zacu zibwira Imana ngo Mana ndasabye imbabazi uwo mwaka twakoze ibyaha byinshi papa ngirira imbabazi kandi mushime Imana igombye kudufutira ibyo sekretere yanditse byose mu myaka irenganye ego bene data uno musi naje nezerewe mpawa ya majambo numvise nezerewe cyane ngo ariko Mana uri mwiza umunota umugira udufutire byose kweri twakoze ariko uri mwiza papa ingo data bifuza ya maraso wewe wa maraso wewe wa maraso ura maraso igiciro wa maraso nabo buri kuraza zuyaririmba none ni meza haleluya ura maraso igiciro umuntu yiyemera ko omwe rimwe gusa uwo mwanditsi yoba yaratunganye raporo y'icaha ugomba upfukamaho nyene mu ntebe umubwire ngo ndakubashe papa ndazi ko hari basi rimwe sekretere yatwaye ibyo nkoze bitari byiza imbere yawe babarira pfukamiyo nyene ayo maraso yuzuye muri uru rusengero nta kibazo aha ni hakorera namabwira abandi hari abandi bagwaye amavi badashobora gupfukama haguruka wewe bidashoboka gupfukama ntuhaguruka uvuge ngo papa ndemera ko basi rimwe uwo mwanditsi yavugiye ibintu haguruka kandi guhaguruka no kubaha Imana aha n'ahandi aha ni kwa databuja uhaguruka umubwire ngo futama futira ibyo nakoze byose futira bimwe navuga futira bimwe niyumvira futira bimwe nakora mu ibanga
futira bya bindi ata muntu n'umwe abizi, futira za nzira naciyemo papa, futira ya majoro, futira ya myanya yose, babarira hamwe nari kumwe n'abanaka, babarira hamwe nari jenyene, ngirira imbabazi papa, yo wumve waturima. Ko data yadumye abariko batura mwese reka nanje n'abature kw'iri jambo murahariwe, reka mbekaza umwungere wa kabiri Mishengeri umuvyeyi ashike hamwe amanika amaboko imbere ya databuja abafutishirize. Uhoraho Mana data wa twese, turagushima integuro wagiriye abo waremye. Warabonye yuko icyaha kimaze kuza mu isi, intege nke zateye abantu bagakora ibinyuranye n'ubugombe bwawe, ariko urukundo rwawe ntirwigeze ruhinduka. Wagumye ubaraba ukabona uti by'ukuri aba nabo naremye mu ishusho yanje, nabaremye kugira ngo bampimbare bampeshe icubahiro. Icyaha kimaze kugwira mu isi ugira imigabo yo kubakiza. Ndashima ko warungitse umwana wawe w'ikinege kugira ngo amaraso yiwe abe impongano y'ibyaha byose abari mu isi bazokora bagaca bugufi bagasaba imbabazi. Ndagushima yuko Satani atahazobashira kuko ayo maraso arahari. Ndagushima rero ijambo ryawe ko ryagize ubushobozi n'ububasha nk'uko byabaye muri Efeso. Ijambo ryawe rikinjira mu mitima ya bene data bakumva yuko bagucumuyeko, banyuranije nawe mwana, ariko ubwo muri umuvyeyi, kandi kuri umuvyeyi wamana impuhwe n'imbabazi, wamurondera ingene wobakiza, wamurondera ingene wobarokora, wamurondera ingene wobatabaruka batandukanya n'icaha n'igisa naco. None muri ino saha baraciye bugufi, ayo maraso nakora igikorwa yatangiwe c'ukweza no gutunganya imitima y'abariko baraja mw'ijuru. Umusavyi wawe Dawidi ariko arasenga yaguye mu caha, yaravuze ngo reka Mana ngo ibi vyabaye kugira ngo biboneke yuko ugororoka niwavuga. Umuririmbyi nararimbye ngo wowe niwe ugororoka mugabo ivyaha n'ivyanje, ariko ndashima ivyo vyaha ko bihuye n'impongano y'amaraso yawe biterwa mu kiyaga cyo kwibagirwa ntibize byongere kwibuka ukundi. Aba bantu mwami nibumvijwe mu mitima yabo ribabwira ngo urahariwe. Aba bantu nibumvijwe ribagendere ribabwira ngo ndaguhariye byose wakoze, ndaguhariye byose wavuze, ndaguhariye byose wagendeyemo. Tangura ubuzima bushasha no kugendana nanje no kunesha icaha no gukora ibyo ngomba. Ijambo ry'Imana ribamurikire, kandi mwemu w'Imana wo musekreteri yama yandika iminsi yose abandikira ibyiza bakora ubatandukanye n'ibibi. Mwana urakoze ko imitima yabo iruhutse, urakoze ko bagiriye mwabo umunsi mukuru wo mu mutima, ko bagiye kubandanya uwo mwaka ata mizigo bagenda bikoreye bibaremereye, ariko bumve yuko batekanye mu mitima kandi bazokubona mu bwami bwawe. Cagiye mwami ishengero rizoterurirwa bakaja kwicara muri vya byicaro bariko barategurirwa. Urakoze ko Satani amaramaye, urakoze ko intsinzi itashe mw'ijuru, abamarayika bariko baravuza impundu ngo abantu b'Imana barihanye. Turavyakiriye kubahariye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Wamaraso ewe wamaraso, wamaraso ewe wamaraso, uramaraso y'igiciro. Wamaraso ewe wamaraso, wamaraso ewe wamaraso, uramaraso y'igiciro. Abagwaye bafise ibindi bibazo haguruke
uramaraso y'igiciro. Haleluya, uramaraso y'igiciro. Uramaraso kizingwara. Haleluya, uramaraso kizingwara. Haleluya, uramaraso kizingwara. Haleluya, uramaraso kizingwara. Tugomba gusenga Imana mugira ukwizera. Ari hano abaririmbyi aririmbye ngo ari ngaha Ilela ari ngaha Kristo. Uwo ntabwo ari munanira kweli, nta mudayimoni n'umwe ataneshejwe, nta n'umwe, bose baraneshejwe. N'uwaguteye ubwoba yaraneshejwe. Tugomba dusenga Imana turi ibyabona bya Kristo. Bene data shengero ry'Imana, dusangire umwanya. We wumva ari imitende mu mubiri, senga Imana ubwire ngo Mana tabara ababene data, batabare kiza ababene data. Erega ngo gusenga kw'abana b'Imana kuzokora ibitangaza, kandi ntiwikengere ko wagiriye ubuntu kezwa n'ayo maraso. Urafise ubwo bubasha bwo gutegeka ijuru rikishura. Oh, urakoze Yesu. Mwene data Zakayo, karibu dusenga Imana. Mwami Imana yacu, data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri uyu munsi. Dushimye izina ryawe, dushimye ibimenyetso n'ibitangaza tubonye mu ijambo ryawe. None Mwami, abantu bawe bazanye ingorane zabo, bazanye imitwaro, bazanye indwara, bazanye ibibaruhije. Mu izina ryawe uri umuvuzi, uvura indwara, uvura mu izina ryawe, uvura impemu mu izina ryawe, uvura imibiri mu izina ryawe, usura ibyapfuye, ibihimba by'umubiri, ingingo zapfuye, uzigira zizima, zikagenda, zikagororoka, zigakira mu izina ryawe Yesu. Turagusabye nguzukize. Ndazi neza ko wakijije ubumuga, wazuye abapfuye. Abari barwaye imyaka 38 warabakijije. Abari barwaye indwara y'amaraso myaka 12 warabakijije. N'uyu munsi uri hano urakiza, uracyafite bwa bubasha. Kandi ndavuze ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda. Urakunda n'abamana bagenderere, akira gukira. We urwaye akira gukira. Yewe wa mudayimoni we, hunga mu izina rya Yesu. Abantu bawe nibabohoke, nibabe bazima Mwana. Abandi nabo bafite imitwaro ibaremereye itari indwara, babuze inzira, baragowe, ariko mu izina ryawe babera inyishu mu izina ryawe Yesu Kristo. Turagusaba, turabizi kubikora.